twahuriyeyo tutavuganye kandi Mimi ari mu bantu ntiyumvira ko twahura mw'ibi bintu ngo bagire ico bamfasha gikomeye ukuraha ego mpamvu mbabwira mw'abantu mwe mwubaha abantu bose ndiko ndiga ego ariko aramfata ukuboko aho bidakunda akagerageza bigacamwo nyene ahashikanya nandi urazi ko ndi mayibobo nkigwanako ego buri gihe ahora mfashe nyene niba ariko aranyobora mw'iyi misi niyo mpamvu nakubwira ati ngira ngo ariko kuri kino kintu yashoboye kuvuga arashikiriza neza yuko social media zo mu Rwanda nivyo zirubaka umuntu zikamuduza zikamurema uwariwe siko ariko ndagaruka nkibariza reka nibarize Mimi Mirelle nyene kugira dukore ikiganiro mba nzi neza yuko nawe uzomfasha hama dufashanye siko izi bigeze no kurundi rwego aho ubona neza yuko no mu bastari bacu basigaye bagara ko n'abafana bro umufana cubona basi nkawe gundoze kuko namwe hari ukuntu mugaya media zacu mu gihugu cyacu Burundi ukamengo yuko ntaco zibamariye ariko bro waramaze gutahura bino bintu vya industry rero reka tukora tureke kwigurana iyi entertainment nta muntu n'umwe ari tongo rya se wiwe nta n'umwe Uitwa Kado Ravel, Chanciela, Asta Pisco, Hawa, Kanyana, Ornera Mutoni, Lina Movies, na Kinela. Ariko presque nka byinshi afashe ibintu byinshi cyane numva nuvugira kuri live. Ariko ubundi ni sponsor ya mbere Fise iva muri Burundi Film Academy. Nayobowe nawe. Ego. Na Kinela biramuvugwa ko neza yuko ayo namwe mu makuru nagiye ndonka cyane mu bantu bamwegereye ariko sinza kuvyemeza cyane izi diaspora yako go on 1 2 1 2 1 2 Yo. Ladies and gentlemen, welcome to Anna Share 257 Anna Share Ipoe muziduga buke buke bro amakuru amakuru yawe nashima Imana bro kiri gute bro safi sana easy je ndashima Imana n'abantu bakeyi it's a long time easy blessings muri Eden yacu easy blessings home sweet home is another blessing home sweet home man twagarutse big energy big energy turi ku munsi wa gatatu ego kweli twagarutse muri Eden yacu aho benshi bayobera kavuga ati hajya hano ni ndakumbuye akayaga ibiti ego ibintu nk'ivyo kabisa bro dutangura ikiganiro cacu nkuko vyama dushimira abantu badukurikirana cyane kimwe ego icambere twujuje ukwezi dukora ego icya kabiri twarujuje ibihumbi 3 vy'ababone by'abantu badukurikira banarenga cyane wallahi banarenga ubu dutanguye undi munsi ego ni vyiza ko tuza twishimira intambwe canke intsinzi nto cyane tuba dushitseko cyane man kugira ngo n'Imana ego itwongere ego ivyo byose rero tubishimira abandi uwa mbere tubishimira ni Imana yo mw'ijuru Imana rugira God ariko Imana ikora iciye mu bantu ikikorera mu bantu bro dushimire abantu mwese mwadukurikiranye muri uku kwezi muri abantu bagaciro cyane ahantu muri ni henshi hatandukanye ku isi si mu Burundi gusa n'ahantu hatandukanye ariko mwumve ko tubafise ku mutima mwumve ko tubashimira kuko ntitwari gutamba twirorera cyane kweli ubu rero tukaba twinjiye mu kwezi kwa kabiri dukora kandi neza ko tuzoguma twaguka kuko twaragiye tubona feedback nziza bro siko kuko ngaha mu gihugu cyacu Burundi si vya bose bro siko si vya bose hamwe ubona neza yuko channel ifise visibility nkiyi ifise movement nkiyi bro siko tuko turabona neza yuko
feedback imeze neza gusumba bro kandi vyifashe neza cyane twagiye tuvuga neza yuko dushimira Imana tugashimira na bamwe yego n'abafana kabisa biwacu abafana bumve neza yuko tubafise ku mutima tubafise ku mutima turabura n'amajambo twokoresha yego ariko nibaza ko bariko baratwumva aho bari hose yego baradukurikiranye bari mu bihugu bitandukanye Kenya Arabie Saoudite Oman South Africa henshi Belgique Canada France Rwanda Tanzania East African South Africa henshi Zambia abagiye batandukanye twaragiye tubona feedback baturungikira mu miriro mu makomenti batubarira ati anashiya turi kumwe namwe easy je ndibaza ko bitoroshe ego kuba uje uri mushasha ego ukaronka ama views araho ukaronka ama like araho ama commentaire n'ama partage man si vya bose bro werindira mukanya duhejeje ikiganiro cyo ndakwereka ama statistique ngaha ego namye ndabirabejo ego ni ibintu vy'agaciro ni ibintu byo kwishimira cyane ego kandi twongera tubasaba kudufasha kandi mubandanirizeho ego umuryango ubandanye waguka cyane ibiganiro vyacu biba bishigikiwe na DH Telecom muri aka ka video kagomba gakurikire muraza kumenya ivyo DH Telecom ikora tuba turi kumwe kandi na Bartender Ball Shewili ni ex Gasuku iri neza na neza mu Kabondo mu gisagara ca Bujumbura kuri Avenue Ganza nimero 2 Siko tunamushigikire cyane kuko arimo mu big boss mu gihugu cyacu Burundi basanzwe bashigikira impano zigisanzwe basanzwe basupporting impano kugira babatemwe imitaye kugira baje muri studio canke babandanye bibeshaho cyane tunamushimira cyane big boss Willy ariko easy tudatevye easy no mumengo kino kiganiro cy'uno munsi ariyo kiganiro cy'uno munsi man ego kweri marumva umengo twarabashiriyeho ikiganiro ca Sami ego ikiganiro kijya wavuze amateka ya Kadora Ver ego barabikunze cyane man ibiganiro ubona yuko byakunzwe cyane ego ariko niki ubu tugiye gukora analyse ndibaza barabona nta mutumire dufise ego mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker contravision backlight banner roll-up teardrop impression numérique y'ibitabo flyers badge carte de vœux carte de visite carte d'invitation kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa bureau 301 mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281 DH Telecom, you dream it, we print it. Sasa twinjira ariko tuvuga ivyo mbuga ngurukana bumenyi tuvuga ati biragoye cyane nivyoroshe cyane hariyo umwigeme dufise mu gihugu cy'u Rwanda w'umusineaste yitwa Mimi Mireye aka Diva ari mu gihugu cy'u Rwanda yarakoze amazi imisi ariko arakora ama interview by the way yakoze kuri TV zibiri hari iyo witwa Cheetah Magic hamwe na Irene hariho na Murinda Habi Irene Empire yigeze kudukorera waruzi ko MIE bisigura Murinda Habi Irene Empire wibaze kweri ariko na Irene yarigeze kudukorera ikosa bro mu gihugu cyacu Burundi yarigeze kudukorera ko ariko intuza kubigaruka ko reka twigire cyane ku Burundi kazi wacu izi Mimi Mireye rero ama interview yakoze kuri zo TV zose uko ari zibiri nako zikorera ku buhinga bwa none kuri YouTube nk'uko kuri wacu yaravuze ko ivya YouTube cyangwa ivya social media zo mu Burundi zidakora cyane nko mu Rwanda aho mu Rwanda zo ziri ku murongo hama twebwe akaba basi bitigisha cyane niko yavuze sivyo
hari n'abarundi bamwe bamwe bagiye baridoga urabona ko nka Starboy yaciye asimbira aravuga ridoga aravuga ati aba basani bacu aba bastare bacu aba basineaste bacu urabandikira niba kwishura cyane man kandi tuvugisha ukuri nivyo Starboy arafise izina kandi yarakoze bro yarakoze ababone arabafise man siko mugabo ikintu kibabaje akaba candikira abastar bakamwima interview bakamwima washaka ivyo biganiro sinzi ico baba baharuye ubibona gute kuba Mimi Mireille yaravuze ngo mu Burundi social media zaho ntiziri ku murongo ntizigisha nk'izo mu Rwanda basi nizikina ntiziri trendy nk'izo mu Rwanda bro gira ngaruke ku kino kintu izi narigenda bivuga cyane ariko ndavuga neza yuko nimba yarashoboye kuvuga rige jambo mu ruhande rumwe ndashobora kwemeza yuko yavuze ukuri siko urundi ruhande rumwe nkavuga neza yuko nawe nyene ndamutako imihari canke amakosa kanaka siko uko je kuri anashare twama tubazanira inkuru atanahandi hantu bazosubira kuzibona bro siko canke ni reka tubahe content tubahe exclusive breaking news bro siko naragiye ndiko ndakurikirana cyane bino bintu Mimi Mireille yashoboye kuvuga ariko ndatangazwa neza yuko bino bintu yashoboye kubivugira mu gihugu cy'u Rwanda wagatanguye neza uravuga ati abastar bacu mu gihugu cyacu Burundi bro iyo ukeneye yuko ikiganiro kuri we sinzi yuko baba bakeneye yuko ufukama sinzi yuko baba bakeneye intambara sinzi yuko baba bakeneye yuko ngo bitwara mu yindi nzira siko abakunzi bacu abakunzi ba anashe canke abakunzi ba sinema y'u Burundi hari gihe baza kuntahura ukundi kuntu ariko ndasaba neza yuko kino kiganiro bagumye bagikurikirana cyane kugira baze kumva ivyo tugira tuyagiremo kuko ndazi neza yuko nibisambura birubaka kabisa sivyo izi ngira ngaruke kuri kino kintu yashoboye kuvuga arashikiriza neza yuko social media zo mu Rwanda nivyo zirubaka umuntu zikamuduza zikamurema uwariwe siko ariko ndagaruka nkibariza reka nibarize Mimi Mireille nyene bro ndafise amana bari ngaho hanze bro baba jeune benshi bro bafise ama TV online kenshi kandi ari karaduga man siko bahora bashaka ibiganiro ku artiste bacu ku bastari bacu ariko bro kugira guha umubonano kugira guha umwanya n'intambara man siko kugira guhe umwanya gusa mukurana ikiganiro bitandukanye no mu Rwanda bitandukanye no mu Rwanda kuko baramaze gutahura media icari ico ngaha mu Burundi abastari bacu baraza kuntahura ukundi kuntu ariko bumve neza yuko ariko sina bose ariko hariho bamwe bataratahura media agaciro kayo siko no musura mwandikira ejo ukamwandikira indwi yose igahera umwandikira umusaba umubonana ikiganiro bro atarana kwishura man akamana message kanayisoma bro kugira guha ikiganiro telefone ntiyitabe man bikaba intambara man siko bitandukanye no mu gihugu kibanyi baramaze gutahura social media ikintu akamaro kacu siko umwandikiye mbona neza yuko ari abahitsmaker cyangwa abastari benshi mu gihugu kibanyi bro bakorera ibiganiro ku ma TV naho yo bari make afise ababoni bake cyangwa yo bari hasi ariko gakorana kubera iki nimba uje gukora kuri channel kanaka hari abantu benshi bari kuri ya channel batari bakunze ariko bagiye kukumenya siko nubwo batoba benshi bakaba batatu man nubura kunguka siko babakwiye je bino bintu ngira ndabivuga kuko kuri anashare tuzoza tubazanira analyse atanahandi bazosubira kuzibona bro yego nivyo Mimi na mushiki wacu izi kandi turanamwemera cyane ari mu kazi ariko kuba iryo jambo yarivuze nivyo ndabishigikira ariko nabo nyene ndabataka amakosa kuko naba Mimi nyene ubwabo kugira nabo nyene unamutore kuri telefone bro n'intambara aca mbere cabona ndiko nabivuga ngaha kuri anashare kuko twebwe bro turi mu kuri canke tuko turubaka kugira bino bintu bive muri inzira ariko izi mba numva umengo si Mimi sinza kumuteba kuko kino ari mu gahinda bro siko agahinda ki ari mu gahinda kuko naragiye mbona mu biganiro bagiye bamukoresha ikiganiro yakoze ku munsi wejo baragiye bamwibutsa cyane mu rugendo rwiwe rw'abana biwe bro siko
ndaza kubigaruka ko cyane ku izina rya Mimi ariko nongera ntanga gasopo kuri bano bastari bacu bano ba artiste bacu nimba nakashubiye kukurondera naragiye mbona Starboy kandi wabivuze ariko reka namudome ko umukobwa yakaridogera umukobwa twakoze amateka ryari ku munsi wa mbere bro Cadeau Ravel Starboy yambari ati jawe gundo sinaramwandiki Cadeau Ravel ndamwandikira mu message menshi gushikana n'ubu ntarananyishura twarahuye na live namubara ati narakwandikiye message uragenda uyisome hama dukora ikiganiro gushikana n'ubu nta message nimba aranasoma ariko nkaza ntangara yuko bano bana ba new generation canke bano bana canke ino industry yo gukina amasinema canke basaba style kanaka mani bataramenya social media cyarico bro siko nimba jewe ndakurondeye kugira dukore ikiganiro mba nzi neza yuko nawe uzomfasha hama dufashanye siko izi bigeze no kurundi gwego aho bona neza yuko no mu bastari bacu basigaye bagara ko n'abafana bro umufana cubona basi nkawe gundozi angaye ko ni bomu uwo dukora muri domaine ariko umufana bro umufana atumusurvivinga akakurikirana ibintu vyawe man birababaje namaze kuronka ama message menshi y'abafana benshi bro bambarira ati turamaze kwandikirana kari kugira anatwishure bro izi iyo umufana aguciye ko akakwandikira bro umufana afata ujya mwanya kugira nabe bijya bintu vyawe aguha agaciro kujya why now tomuha agaciro man siko why tomuha agaciro siko ndagara ko kuri bastari bacu bro baze bariga guha agaciro umufana nivyo twebwe base bamenyesha makuru barashobora base kukatwima ariko umufana we yubaho ahari bro siko yubahwe ahari kuko ntimba afashe umwanya wo kukurondera inbox ntubuzi neza yuko ikinagukenereye siko ntubuzi neza yuko ikinakurondereye bro ndaza kuvuga umusenyaste mu gihugu cyacu Burundi bashingira inaye bamaze kumurondera cyane kandi akanabishura nkuko umenga ari isanzura ni Amedemana irakiza sinza kumugaruka ko nzomugaruka ko mu kiganiro cy'ubutaha siko ariko nongera ntanga gasopo kuri bano bastari bacu nivyo yarashoboye gushikiriza mu gihugu cy'u Rwanda aravuga ati jewe medias social media zo mu Burundi n'izo Rwanda ziratandukanye kuko urabona neza yuko zo mu Rwanda zirakina cyane ariko namwe bastari bacu mu Burundi bro murabifisemo uruhara kuko namwe hari ukuntu mugaya media zacu mu gihugu cyacu Burundi ukamengo yuko ntaco zibamariye ariko bro waramaze gutahura bino bintu vya industry aho ushaka gushika man media n'ikindi kintu bro sivyo kandi ari gihe nivyo bintu avuga ko bitigisha zisirako ariko bera ziba zabuze abo bastari nyene urakuzi cyane none gundo si wowe urondeye ikiganiro kwa Mimi ukakibura ucukora iki ntucukora ivyo ubonye vyose bira direct avuga ati je content sindayireka nguma nakoze ukacubura bya bindi abafana bari bagize iki bari bakeneye bro siko bari bakeneye ahubwo juko mbona Mimi nyene yofati ya mbere akavuga ati twicarane ndabaha umwanya mugabo nimba ari amategeko agendera akavuga ati reka dukore gutya na gutya na gutya be urazi ko umustare umwe ashobora gukora ama interview menshi ku ma TV atandukanye cyangwa ku ma YouTube channel atandukanye cyangwa ku ma media atandukanye ugasanga ayo ma TV yose nta na hamwe yagera avuga ibisa cyane man birakunda ugasanga Mimi araje ngaha kuri anashare aravuze content yiwe yaho ni kuvuga buri media yose ibifise exclusivity yayo agacaja kuri Starboy naho akavuga ivyaho ibindi atari yavugiye ngaha agacaja handi naho akavuga ibindi ntiduherutse gukora ikiganiro na Sami camaze isaha n'iminota 17 sivyo izi akavuga ati muri isaha n'iminota 17 ngomba ndayigabure kuri anashare nzovugiraho 20 minutes mvuge content nka zibiri zitatu hama nce ngenda mvuga izindi ahandi ku buryo media zose ivyo azoba yavuze ngaha sivyo azovuga hajya na hajya nuko biba bikwiye kugenda izi tugafashanya tukiga nico kintu nkeneye yuko twe kuri anashare turubaka bro siko ntituri mu nzira yuko tuzoguma dutera amashugu umuntu bro canke ibintu kanaka atari mu nzira nziza yarashoboye kubishikiriza ariko reka dufatire muri rusange mu bastari bacu mu gihugu cyacu Burundi siko
umaze gutahura media agaciro ifise bro mba numva umengo neza yuko ibiganiro bikora ku bwinshi ariko mu nzira iyo ufise igikorwa kanaka ushobora kuganirako siko apana kuza kuri media kanaka atakazi bro atakazi ufise cyangwa atakintu ufise ugiye guha abafana ariko gushika saha Mimi Mireille ari mu kazi bro arafise ibintu byinshi izi yoganirira abafana benshi bagiye batandukanye ariko bikantangaza ukuntu uza gusanga umuntu kanaka ashobora kumurondera bro kugira guhe n'uwo mwanya ukamengo numubonano wa nyakubahwa bro sibyo izi ariko naza kugaruka ku kintu cya Mimi Mireille nagiye mbona mu kiganiro yakoze ryari kuri Chita Magic siko mvuga neza yuko kino kintu bro izi ikintu citwa umwana bro n'ikindi kintu siko ikintu citwa umwana izi kirakwiye kubahwa ikintu citwa umwana kirakwiye guhabwa agaciro Mimi mushiki wacu nongera ndamusaba cyane bro kino kintu citwararike cyane Mimi Mireille kino kintu citwararike cyane bro ikintu cirekeye n'abana biwe bagera kuri batatu mba numva umengo neza yuko bizogorana kugira ronka amahoro izi atari hafi y'abana biwe atari hafi y'ugwaruka abana biwe amaraso yiwe bizogorana kugira muri industry canke kugira akora akazi afise amahoro kuko umwana bro umwana n'ikindi kintu kuko ejo ntuzi iyindi nzira zo bashobora kuba umukuru w'igihugu ashobora kuba ministre ashobora kuba umugwiza atunga mu gihugu cyacu Burundi iyo rero umwana abonye yuko atagaciro basi atamwanya umuha izi barumva umengo neza yuko bizomutera igikomere cyane nongera nsaba Mimi Mireille mushiki wacu mba numva umengo gushika no saha Mimi Mireille atunze abo bivukana bro atunze abo bivukana kandi barabayeho neza cyane ndavyemera neza yuko Mimi Mireille ari umupambana arapambana bro arapambana kandi atunze batoyi biwe niwe n'umusineasta afise n'imodoka inzivye cyane mu gice cy'u Burundi ivyo ndavyemeza cyane bose ariko nongera ndamusaba Mimi Mireille yuko abana biwe yobaha umwanya canke naragiye mbona neza yuko ibintu yavuze yuko ataruhusha arabironkera yuko abana biwe yo biyegereza ariko nongera ndamusaba yuko nabo bashoboye kwibarukana abashinga nahe kandi bubaho cyane kuko urazi neza hajya umuntu umwubahira icari cyose nongera ndabasaba yuko Mimi Mireille bo muha umwanya ku bana biwe bagera kuri batatu kugira ko bro naragiye mbona ibiganiro yagiye akora ibaze umuntu w'umufasoni bro arira muri interview siko arira gakorera mosozi biba bigeze ku yindi level banumva neza yuko Mimi Mireille bino bintu arashobora kuvyitwara rikamo cyane akabiha agaciro kugira abana biwe aza biyegereze izi twe kuri anashia tuza izi kugira twumve neza yuko ibintu byagenze neza sawa kuko twebwe bituri ngango ngo dukore za base ngo dukore za kabisa okay ari akantu niyumviriye bunyene ego dushobora kurabira hamwe urabona Cira mu nda ni filme nziza ego kandi yanditse neza yanditswe na Amede Manirakiza mugabo ni filme ya Mimi Mireille ego yari isanzwe irikica kuri Mimi Mireille official ego aho twabonye yaraye irangiye ego yaraye iyo filme Cira mu nda yarangiriye kuri episode ya 8 ego ikibazo gihari ni ikihe rero turamenyereye abandi bakora amaseri maremare ego ugasanga episode zabo zigeze nko mu majana ego amajana 2 amajana 3 amajana 4 mbega ibi bintu byo gusohora filme zikaca zigarukira hagufi ngo zari zikiryosha ego zari zigifise uburyohe ego ubona hari ico bifasha kuri sinema y'u Burundi canke hari ico vyica mbega bifasha iki vyica iki icyo ndakikubajije nk'uanalyst ego arabizi hagati birafise ikintu vyica bro siko ariko ndemeza neza yuko iyi nimwe mu nkuru nzoza ndababwira nagiye ndondera cyane baragiye babona ikiganiro cy'ubuherutse ya BMT twagiye dukorana n'aba directeur basanzwe batwara BMT bakatubarira vyinshi izi isinema ya Cira mu nda ishobora kubandanya bro
ishobora kubandanya hakaba saison ya kabiri ishobora kubandanya mugabo urumva ishobora ntibiri si ishobora iyo ariko ni breaking news tuzoza tubazaniye inkuru y'ukuri ariko bumve neza yuko ishobora kubandanya ariko bumve neza yuko barumva neza yuko ibigeze kuri episode igera ku 8 barumva neza yuko nuvuga gute abanywanyi bacira munda barumva umengo barahombye ikintu kinini bro siko ariko tuciye tugaruka kuri ico nyene tuce tubifatanya na bijya Mimi yavuze niba ishobora kubandanya ariko bikaba bitari prevu bikaba bitateguye ntiwumva ko nabone batipanze sawa kuko ari ibandanya haba hariho saison 1 tukaba tubizi tukaba tuzi ati na saison 2 izoza n'izindi sivyo niki gituma rero izi ariko mu guhera yanditse ko kwiheze ko ari finale ariko bisigura ko nimizobandanya twebwe ntavyo tuzi ariko bibashobora kuba batarabitumenyesha izi ino cinema yacira mu nda bro naragiye reka mvuge kino kintu umudirector yamede siko nivyo Mimi baragiye bamubona nk'umu actress ariko Mimi yaje nk'umukinyi bro siko yaje nk'umukinyi mu bandi siko izi yaje nk'umukinyi mu bandi azanye amahera inoti ati amede directing ino cinema dukora akazi siko irimwe mu cinema yamutwaye amahera menshi cyane kuko ayo namwe makuru je mfise nyene nizeye kuko ku munsi weje twaravuganye n'abagiye batandukanye siko izi yamutwaye uburyo bwinshi cyane ariko numva shaka ngira bano bantu baba cineaste bacu bino bintu vya cinema hariho uburyo kana kushobora gushira muri cinema ariko mba numva ugarukiye kumara kuri izo episode kanaka mba numva umengo ntuburagarukana bwa buryo izi biba bikeneye ahubwo yuko episode yawe uyagura siko izi biba bikeneye yuko episode yawe uyagura kugira uzugarukane bwa buryo wasiramwo uzurabe mastermind hariya Mr. Sam Mr. Sam arakiri cinema ngira n'ama episode 20 kweri arakina nk'ama episode ashika 20 kugira garukane bwa buryo kana bwa buryo BMT tungire tunabasaba cyane Amedimani rakiza bari abantu bagiti bagiye batandukanye bayibandanye kuko mba numva umengo neza yuko Mimi ryari yarashoboye gushikiza avuga ati yuko yatanze uburyo bwinshi cyane muri kiramunda bashoboye gufata ama location bamara nk'imisi nka 10 iyo bari ariko mba numva neza yuko iyo sinema yihereje kuri episode 8 mba numva neza yuko burya buryo Mimi yashoboye gusohora mba numva neza yuko atazoba arabugaruza siko ariko nagarutse kuri kino kintu ndavuga ati abastari bacu mu gihugu cyacu Burundi baze baraha agaciro ama medias mu gihugu cyacu Burundi baze baraha agaciro umufana kanaka ashoboye kukurondera ariko nongera saba kuri mushiki wacu Mimi Mirelle akore kino kintu bro siko izi akore kino kintu nivyo ngira mvuge kino kintu Mimi yashaka byumve kandi azineze yuko dukurikirana cyane kuri Anashia adukurikirana cyane Mimi Mirelle nongera ndagusaba cyane bino bintu vyumvirize siko ndakene yuko Mimi Mirelle kino kinacirukamwo kugira agahinda kiwafise ibintu kanaka bashobora kuba bamubarira akaca kurura musozi mu kiganiro ibintu by'abana biwe bagera kuri 3 yiyegereza abana biwe kuko ndumva neza yuko agahinda kiboneka zo kwagaheze kuko izi nimba adakuze kino kintu akavuga ati jewe
bro umwana n'ikindi kintu man umwana n'ikindi kintu Mimi Mirelle ugenda gusaba cyane vyirukwimwe bino bintu uyegereza abana bawe uvuga ati jewe ndafise nivyo gushika ino saho uratunze batoyi bawe kandi urabatunze neza cyane ndabyemeza neza yuko kandi babayeho neza kubera inguvuzi wawe ariko Mimi Mirelle we uyegereza abana bawe ibyo warashoboye kuvuga yuko ataruhusha uraronka atabubasha uraronka ariko vyirukimwe cyane abantu mwashoboye kubarukana ibibondo bigera kuri bitatu ubiyegereze kugira tubanaye tukubona muri big energy tubanaye tukubona muri vibe imeze neza uduha n'ama film ameze neza uduha n'ibikorwa byiza cyane kuko niyo utiyegereza abana bizuhava bigorana izi uranyemereye kugira fata akantu base manje je ningwera ibisosa gusa fata tubandanya chakira sasa reka turangirize kuri iyi analyse ivuga gutya turakunze kubona abigeme benshi baza mu matimu atandukanye aho baba novuga duti noita nk'ama management ariko akabigisha akabatoza bakaronka ubumenyi kuri ya twabonye abatandukanye baca mu matimu runaka benshi turafite ba Kadora Vere aba nibande ba Ornera Mutoni turafite ba Muco n'abandi bagiye baraca mu matimu atandukanye yabafani yabaribere n'ahandi ariko ikibazo gihari ni kiye rero ikibazo gihari mbega kubera ikibamaze kuvana nabo bantu babatoje abo twokwita aba coach canke aba teacher canke ayo matimu canke ayo management baca bakora rimwe kabiri bagaca bacika intege ivyo biva kuki izi kino kintu ngira ngaruke ko sivyo abantu barashobora kuntahura nabi ariko ngira ndagire ko ndakivugiye ko hariho ibintu kanaka bishobora kuba biba muri industry canke bano bantu bro urakuze cyane nico kintu rero dukundira kuri Anashea mba numva umenga urantwara cyane ahantu mba nkeneye kino kintu ngira ndakivugiye ko baze kumbabarira cyane siko yego wavuze neza yuko ba Muco bande ariko ku munsi wejo babafyanu baci ku munsi wejo twaravuganye na Muco ari mu Rwanda kandi mu gihugu cy'u Rwanda gushika ino saha naragiye mbona hariyo bro abantu bari mu gihugu cyacu Burundi muri industry kuko uno mwana w'igihugu batamugaraka ko izi inde Muco kandi tubona neza yuko ari mu kazi izi siko ndemeza neza yuko ari mu kazi reka ngaruke kuri kino kintu wambariye neza yuko amazina kanaka izi gushika ino saha ndemeza neza yuko mu bakobwa bo mu gisata cya sinema bagizaho bakora ikintu kanaka kandi bariko baratera imbere cyane abakobwa babiri ntashobora kwirengagiza ni Muco na Ornera Mutoni bro siko kuko Mutoni Ornera niwe wa Mof ujya Mof nayo si Mutoni Ornera fans family urakoze cyane sha muguhimba n'abambe ni nka bimwe bya Irene twahera ko muri ndahabi urakoze cyane Mutoni Ornera family niwe Mof ikintu cya mbere ngira gati siko abantu man igituma bano bantu ni generation bafise ubwoba bwo kuva mu migongo y'abanaka kuko twaragiye tubona amaraso mashasha izi yagiye ava mu migongo y'abanaka atabwa man siko yego reka ngaruke ku bantu bagera kuri babiri siko nimba Muco yaraciye mu maboko ya Fanny Lavine akavuga ati jewe uribuka lancement officiel yigeze kuba ya cinema ya Muco bro nije nari mu MC muri iyo lancement officiel baranavyibuka siko yego kandi Muco igari twaranivuganiye siko ariko nongera mbaza ama media yo gihaje cy'u Burundi ari mu bikini gute da supporting abantu bana bro siko ari mu muziki urakoze cyane ariko natwe turibo mu muziki ariko ni lazima supporting hose siko yego kweri ariko nongera mbaza ati Muco igari twarivuganiye arambari ati rwose jewe nagiye mu Rwanda kugira ndabe yuko mu Rwanda basibyona camwo ariko kanashimira cyane umuntu yitwa Mimi Mirelle yambari ati jewe
Mimi Mirelle naramwiyegereje cyane niwe yatumye connection yanje yaguka kuko Mimi Mirelle mu Rwanda yarazwi cyane muco kanamushimira cyane ambara ati MC jewe nagiye mu Rwanda gushikino sanda kinisina mu Rwanda kandi ndiko ndahabwa amashugwe menshi siko yambari ati jewe ndiko nakina izi reka imbere yuko nza kubandanya ku bandi bakobwa reka numvirize yuko ari ku murongo bro siko kugira tunamurondere muco kugira tunamurondere muco kugira twiyagire cyane ibigiye bitanzwe mumve neza yuko kuri anashare tuba turi ku mwanya isi siko tuba turi ku mwanya bagene neza yuko tubereka neza yuko kuri anashare tutayaga amasigara cicenge bya bintu tuko turifondera za analyse zabanaka mbangene neza yuko bino bintu bafata umwanya hama bakicara bakiga izi je yambariye yuko je ndashimira umuntu yitwa Mimi Mirelle yamaye connection idasanzwe mu Rwanda akantwara mu gihugu cy'u Rwanda batinga kanaka izi abantu bazi kariyeri yacu siko abantu bazi kariyeri yacu barazi neza urugendo tugeze gukorana na muco ibiganiro twagiye tubikorana izi na uranabizi ndabizi kwe na team inaligel baranabizi cyane team inaligel baranabizi cyane kuko baragiye babibona ku biganiro twagiye dukurana cyane na muco kuko barazi neza yuko muco bro yarapambanye kuko hari abantu benshi bro bigeze kuba bamuha iminsi ujya n'umufighter kwe man barigeze kuba bamuha iminsi izi siko bamuha iminsi igitsanzwe baravuga ati reka turindire yuko muco bizogenda uku hama tumuha iminsi kugira tubandanye siko yego ariko ndavuga ati muco nimba yarateye imbere ibintu nagiye postinga agenda avuga ati jewe ndishimira cyane iterambere ryiwe kuko ari mu bantu baciye mu migongo yabanaka gushikiro sandemeza neza yuko bari mu bakobwa baciye ubwenge kandi bafise feedback idasanzwe siko izi yego bitandukanye n'abandi bako baratinya kuva mu migongo yabanaka yo muco gute umeze neza shira hejuru mike ni hejuru ariko meze fresh cyane ubu ikiraka ndakore umve ariko umeze neza mu Rwanda gute akazi ni bon ayo makuru kurambaza mwene wacu bimeze gute oya na mahoro basi na mahoro bimeze gute iyo basi mu Rwanda ameze neza ndashima ntaconga ya pe akazi ni fresh ubona gute feedback akazi ni sawa nawe ntubibona ukuntu dora minsi yose kandi ndabibona kwera uri mu kazi wallahi tugodo tunagukeza cyane kuko uri kuraduza idarapo y'igihugu cyacu Burundi kuvuga nk'umuntu ari mu kiganiro wewe no kwitagu nibiki muco no kwica ndi mwibarabara ndiko nagenda izuba ryankubise nawe ugataha ikiganiro twoheza ariko aguca amande mu mutaka n'amenshi oyere kuri mubarabara muganicaye ahantu napoesheje ebana aho ni bon kweri ebana ryari nakunda araba rya cinema yitwa ma story iri kuri chano y'ijya byanditse mu Congereza nzi mu Kirundi ko ari sezerano gusa mu Congereza sinzi ukuntu babitwa ko canja buke ni the promise ego urabizi ko Congereza canja buke ariko nyene turishimira iterambere ryawe wallahi ko biri kose nyene kandi ebana blessings shagundose nukuri Imana uze ubaha abantu bose bakunde bose niko ndabonera mu Rwanda nigeze abantu bariko barabinkorera harabo nigeze niyumvira ko tuzohura harabo nigeze niyumvira ko tuzonamenyana mu buzima bwanje hari nabo kandi niyumvira ko bobinkorera ego uze ubaha abantu bose rero yo
barabirangyoheye cyane kandi uri kurangwa feedback y'abantu benshi bagiye batandukanye. Feedback yo yitegereza. Ego. Ndi ndabibona nyene urabizi. Ariko muco nakwibarize. Nizahe imbaraga canke nicaye ikintu uri kurakoresheje cyatumye uva mu mugongo wa fani kandi nawe gushika ino sande meza neza yuko uri mu bakobwa bace mu matimu canke ama academy kandi nawe uri mu kazi ndemeza neza yuko gushika ino saha urakomeye cyane uri kurakomera nicaye ikintu cabitumye muco. Reka kumbesha sinkomeye cyane ariko kandi ndanakomeye urumva. Ego. Yamwibe ibintu duhekwa n'abantu benshi. Ego. Uko bivuze fani yarampetse pe kandi imyaka myinshi ndamwubaha ndanabimwubahira cyane. Ego. Urabizi naciye henshi ku kintu bijanye na sinema naganiriye na benshi bamwe ndabihoma ko batankeneye mugabo kubera ico nashaka gushika nkaca bugufi. Ego. Of course uranzi tu abantu benshi batanzi nyene bambona nyuko mba nivugira nashanutse bakibaza ati kiriya cana wapi nagenda mugabo urabizi iyo mfise ikintu nshaka gushika ko Ego. Rero nta banga je nakoresheje ubuntu bw'Imana turavyuka tugasanga vyakunze tukicara tugasanga vyakunze ariko buriya abantu bose isi yuzuyemwo abavyeyi bacu gusa isi yuzuyemwo abavyeyi bacu yuzuyemwo abagira neza bacu aho ikibazo Ego. Bamenya bivanye n'umwanya uwaguhetse no musi yo guheka hagera gutambuka ugasanga siwa kufisa ukakukoko n'ubundi uravyumva. Ego. Hagera gusaza ugasanga umwe yakufata ukoko siwe mutiri kumwe nyene n'uruhererekane ni chaîne alimentaire comment c'est toujours par un producteur. N'igifaransa caraduze cane. Ya niko bimeze rero buri muntu wese twahuye muri bino bintu ndamushimira. Ushkoze ntushuke ngongeze kure ntaho ngeze nta naho nzonagera kuko buri munsi mba numva bashaka kwavansa nubwo kenshi bikunda ikindi gihe bikanka ariko byose no gushimira Imana kumwe n'abantu bagenda barabimfashamwe ibakoresheje. Ego urazi gituma navuze yuko ugeze kure cyangwa uri kuravansa kuko uri mu barundi kazi bariko barigaragaza mu gihugu cy'u Rwanda ivyo ni lazima kugira ndabikubwire nkuko nyene kuko je urazi nkwe nimereye je wose ndi njyaje. Ya kuba ndiko ndagaragara ibi bintu navyifuje kera cyane mburaho nca. Ego. Ariko nawe reka nshimire Mimi Mirelle no ari karamfata ukuboko ntaho nzi pe. Sha urakoze. Twahuriyeyo tutavuganye kandi Mimi ari mu bantu ntiyumvira ko twahura mw'ibi bintu ngo bagira ico bamfasha gikomeye ukuraha. Ego. Abo mbabwira mwabantu mwe mwubaha abantu bose ndiko ndiga. Ego. Ariko aramfata ukuboko aho bidakunda kagerageza bigacamwo nyene ahashikanye nandi urazi ko ndi mayibobo nkigwanako. Ego. Buri gihe ahora mfashe nyene niba ariko aranyobora mw'iyi misi no mpamvu nakubwiye ati uwaguhe ashobora kudakomeza gufasha mu gutambuka ni nkuko na Mimi kandi n'ubu yogira hiwe agakuramwo akarenge hafatwa n'uwundi muntu kandi nkazofata abandi nkuko bisanzwe. Ego. Hama muco ndakwibarize biko bikwigisha iki kuba urashitse mu Rwanda kuba uri kurabona yuko uri kurakina cyane kurankwa feedback kanaka biko biguhigisha iki biko bigusigariza iki muri career yawe ubona neza yuko ejo bundi utuzova tukubona mu cinema yawe kanaka nawe wakinishije abanyarwanda bari iyo nyene abaturanyi bacu dukunda cyane. Ndashima kuko ni intambuko nteye mu buzima. Ego. Step mwiza mu buzima ndabishima ubundi indoto zanje zo kugarukira mu Rwanda gusa. Ego. Hari abantu babona umenga sindiko ndakora kandi apana ngo babona umenga nyende jewe mwiyi misi kuri chano yanje nta muvumi hari mwese murabibona. Ego. Nagiye kuri kamera ati ubuto bwase ariko ubuto kuba bwabuze of course nabwo umwe mugabo n'ubwa mbere ntawuzaho nari nabuvanye. Ego.
ni impamvu nyinshi zituma ntariko ndakora byinshi kuko gukora ubona umenga nturi kurabanza ako ngoma nkora byinshi rero bibi ngomba kubanza nkicara nyiga nkiga mu Burundi mu Rwanda nkiga na Nigeria ego nkiga n'ahandi henshi kugira ako ngoma nkora ibintu bihomba ndoze nkora ibintu bizima ariko abakira mufise amafaranga muzana amafaranga dukore project zanyu mwarabibona umugore w'igipfu yaratwitse kandi nkiri iwaje ego umwanya ndawufise utwe ndawufise kandi nshima Imana ishoboka byose nivyo kweri kandi ariko ryari naragupostinze ndaronka feedback y'abantu benshi bakumbaza ikintu kiri kuri bitsanzwe ariko numva shaka kumenya ko kurangiza nakaye ka message wumva woha abarundi n'abarundi kade canke team ina rigera ogwan premier matimu ina rigera n'abantu banje pe bangwana ko muri acomba vise cyo tuma ndabafata canke ngo bangumeko usivye ko nakaconje yego ariko bahorana nanje misi yose byanka ariko kuvuga na day by day yego naco nshimira nene n'abakunzi bantu bakomeza kunkurikirana ariko se filme naho bahe bakabona muri commentaire izina ryawe rikumarigaruka yego bakabona muri commentaire ina naka barabona yuko nyene nawe hari ikintu wari wirengeje batagutoraguye kubaragana urumva icyo nababwira bitegure mfise filme nasize nkoze nase kuyisohora kubera ntari ngaho ngo ndayipromoting urazi uburyo kindi promotingira n'umuntu wa ego nasi ngaho ngo nje kuyivuga ego ngaho ngo nje kuyivuga ariko nyene mfise ibikorwa byinshi ngomba gukora kuko ibyo nashaka kubanza gukwiza ava yuko nkora kuko ndavyegeranya pore bucece kimyaki ego ya ndafise ibikorwa nkora ikindi naco mabona udusitati twa bene wacu ngaho n'abasaza bacu batukana ku masitati ngo biki ibyo bintu nibabireke nta namwe tuzotugeza gayi tanga ka message cyane kuri izo stati nyene horo ubona yuko abaseneaste bacu bakunda kudisingana cyane kuma status agiye atandukanye badisingana bavugana ukundi gutandukanye tanga ka message kandi nkuko nabivuze ati Jewe kudandaza mu kwipromotinga n'umunwa mu biganiro bose barabizi nakoze ibiganiro nazimika tasije ego bafise uburyo kiyidandazamwo ariko ndabinginze kudumba bazizimana kwama kuri stati ngo je nkora ibintu bikaze ngo nakizuku arenze ngo meduku ivyo sivyo bibareka ibikorwa byivugiye ego imbere kubanza gupona umugenzi wawe ngo akora ibintu bitari ibyo ikindi naco guys turiko turagenda n'abandi bariko baragenda ahandi hari abantu filme bayikuyemwo amafaranga turiko turababona ego urumva ego ariko bagicecetse ego rero hakuzoga tuyagira ngo nakoze filme ikaze nkumezuku atakintu iri kirakwagaragara uzodutwereka amafaranga ati ubu ngezaha yamvanya hingeje jaha siko ego nayo ibyo bintu bya filime ngo je ngo ndarenze nkomezuku bro n'ama generation ego n'ama generation hari mu profete yakoze iganiro ryari kuri TV raha kwadiko ego aravuga yuko ari ama generation zigiye gushikirwa biriya bintu sina nabipinze twe turiko turasaza ego hari abana bariko baravuka bari update bagifite udusura dukeye ubumenyi bwinshi urumva rero wowe mu gihe cyane ni naba naratwitse nkafatisha nkagira iki atabantu nasize inyuma yanje atabantu bivuga ico nabamariye atabantu bivuga ico nabakoreye ntaco bimaze n'imbere y'Imana nta nico bivuga ego ya nkunda kubivuga Imana irashobora kugutiza ikintu for example gundos ego ego nk'akarorero ntanze ugasanga nkawe nk'uno munsi urakenye ego ugasanga wowe uno munsi urakenye mugabo ugasanga hari abandi bana bagomba kubaho ku bwawe uriya mwana nta kuntu ndi kumuha amafaranga marekezima batashobora no kuyamanajinga
Yego. Ati reka ndayara kunosi kunosi yabashe abahise bakeneye. Ugasanga Imana yaguhaye kubera iki bariya bana. Yego. Rero wowe gutera imbere kwawe uza kwihaya ngaha uza guhagarara hejuru y'abantu ivyo nta nyungu nimwe bifise mu bwami bw'Imana. Uko Imana yabiguhaye ishobora no kupaka. Yego. Ibonye agahego gutije katuri kuramarira abantu ishobora no kubikwaka kuko ntaco wowe ku giti cawe kubona iyo hiti ukifata nabo ugatuka abantu ivyo bifise igihe nyungu Imana. Nta nimwe kweri wallahi. Rero ubura uburyo tubugwiga kuko iminsi ari mibi. Yego. Ego tana kumwikono mubona na diaspora ko yatwiyamye ngo turiko tuyicoresha bibi. Ebana muyicoresha cyane sha. Abastari bacu ngo mucoresha ngo diaspora nagenda yibona cyane kuri BBC. Nawe urimwo. Reka wa muntu barayampaye, byo bayampaye nomenye ico ndayakoze. Yego. Rero reka tukora ikiga tureke kwigurana iyi entertainment nta muntu n'umwe ari tongo rya se wiwe nta n'umwe. Twese tuzoshikirwa rero nushiki abo wacinyije nibashikirwa barashaje kazi yako abo wari imbanda bazokugimba. Asante umuco inaligera. Ewa ndakwemera cyane kandi nzokoma ndagushigikira sana kuko twavanye kure. Nawe utonyemera wakintu. Asante mucho. Merci sana kweli. Merci ariko reka nyane nshimiye n'abanya navyumvise kuri mu kiganiro namaze kwiyakira that's why umvise navuze ibintu bitonze namba bidatonze sinzi. Ego. Nshimira abanyarwanda banyakiriye navyibusha mfize bitama. Ewa narabonye n'inyuma y'urugo. Nyuma y'urugo niwora. Ego. Baisha merci sana ngiye ahantu barahakora ikiganiro bakoze bibiri cari kandi mukazi. Ebana merci sana kweri nawe kandi uramuturamukiriza mimi hatireka ivyo bintu nawe. Oya ndaguye nimero yiwe. Oya ndayifise wenda ko bari uko nyene umuhubwo butumwa. Ari ku kazi ntidukunda no kubonana cyane by the way tuzwa n'akazi nyene urabizi. Wapo washa pambana turi nyuma yiwawe. Asante sana monsere nawe ushapambana imbere ni heza sha nta babigenewe twese ni byacu. Asante. Ebana murumva izi yuko tutayaga basigara shica. Ariko izi. Ebana. Ikiganiro kirahetse. Nyemerera basi ifata akantu kwanza. Ikiganiro arakimazi. Yo! Easy. Dusezere. Gusa imbere yuko dusezera. Ego. Wejeje gutelefona uwo byakunze. Ego. Ariko twibukanye hariho nabandi vyanse. Harabo vyanse bavuye muri ayo matimu. Biranka basohoye rimwe. Hariho biranka niwe nagomba ngarukeko. Niwe nagomba mubo vyanse reka duhitemwo LYNA. Ubu yitwa LYNA Movies. Ego. LYNA mbe burya se umunyagitega. Eri umunyagitega man. Iwacu. Ego. LYNA vyarase mu misi yarasohoye ijya filme yiwe yitwa Kamasutra. Bace bayihindura kubera ngo kubera mu Burundi ngo kunuko yitwa ngo akamashu menga ibintu nk'ivyo barayihinduriye izina. Ego. None ari mu biki yaciye ajahe vyaranse. Izi nico gituma jewe niko nakubarira izi twe kuri anashia dutandukanye na zijya bindi kabisa. Siko izi koko turabira ku mpande zose. Siko izi ego ndakeneye yuko abantu baza kutwandikira bari bazi neza yuko tuko tuyaga amasigara cicaro ariko barumva neza yuko muco anashimira cyane Mimi Mirelle atarazi neza yuko yo muha support nka kujya nyina ariko arayimuha yumva neza yuko yabituyagiye byinshi sitabigarukako ego tunashimira cyane wagiye uvuga ngo Naramutoni turamushimira cyane kuko Naramutoni ariko arakina ibintu bigiye bitandukanye atari mu mugongo wa naka bro siko atari mu mugongo wa naka sivyo izi
nico gituma rero ngira mvuga ati kino kintu wambariye ngo tubaze ngo umuntu wo vyanse muwo vyanse LYNA ahubwo urazi none cyana guhana we ni uza kumumbariza wallahi uramuronse reka ndamurondere bro siko kuri anashare LYNA yavuye kwa Libert Shituma ariko nakubari yuko kuri anashare bikenewe neza yuko dutamu umwandiko w'ibintu byinshi by'ubutandukanye apana ngo bya bindi ahubwo reka abandi bana canke abandi bantu twumva aho vyanye twumvise nani uyu muco aho vyakundi yatubwiye reka twumve LYNA nawe aho vyanye yo LYNA gute ni sawa umeze neza na wewe ndashima Imana kweri imisi yose wamugwaye grippe wewe jewe singwaye grippe nyene tuvugana umengo ndakomeye ariko meze neza ariko meze neza usibye ko gusamba sanshonje uri mu kazi ariko gagiye atandukanye ngo mbaje kubirondera ibyo fungura aho ni vyiza kuri none akazi bimeze gute ka filme ka filme bimeze neza ngo mbagira tournage next 2 weeks naho ni vyiza kwene nanje ndi live mu kiganiro ngenda guha umugenzi wa yitwa Batimix is akumbariza amajambo agera kurangaye gusa hama tubandanye tuyaga siko oh my god izi tora izi tora izi mumbarize twaduhejeje kuyaga na muco na muco yambari ibintu byo mu Rwanda byaba mimi bose twayaze kuri telefone nawo nkene yuko ca tuyaga direct kuri telefone mu kiganiro live siko izi tora izi LYNA ni gute namahoro umeze neza umeze neza nawe ni sawa nanje ndashima Imana nitwa Izi nariko ndabaza Gundosi impamvu kugira tugutelefone nariko ndamubaza impamvu ijya filme yawe muheruka gusohora yitwa mwayihinduriye izina kuko izina ryatanguye muyita mu nyuma murayihindura izina vyavuye kuki vyagenze gute ufite cyatumwe ndayihindura nuko kamasufa abantu benshi ntibyaborohera kwandika abavyandika nabo bagiye muri research haza amafilme y'abahindi that's why atiye mpitamo guhindura nkagira kamashu because we are in Burundi ibyo vyorohera ahura vuba babona vuba nyene ko ari kamashu yo mu Burundi hama kuva uvuye muri team ya NSORO Libert feedback ubona gute kuva ngize gute kuva uvuye kwa NSORO basi ukavuga ati nanje ifoko ntangura kwikorera ivyanje hamanye netabe ingene notera imbere bukebuke ntabwo nigeze vayo niyo ukiri reka duhagarare basi kuri kariyere yawe ukavuga ati ndatanguye gusohora filme ziwanje ziri ku giti canje en fait nahisemo gukora ku giti canje kubera ko kugira ama practice ntabwo noshaka kuzandakira muri filme za NSORO gusa cyangwa mboneke muri filme si ngombwa ko nokwama ndaronka amashikose cyangwa anyerekeye ngo name ndaronka ivyo bibanza natwe naciye gukora ibyo wanje kugira ngo binyorohere kuko ndikinira iwanje bimeze neza aho ngeze Paul mu bandashima Imana urazi ko atawujya katamugoye ndacabanda biragira aho shaka biratangura kugira nkuko shaka batakive ko one day bizogenda neza turamaze kubona yuko abantu benshi iyo bamaze gutangura kwikorera ivyabo ni riske baba bahisemwo gufata tubwire intambamyi uhura nazo kuva utanguye gufata iyo riske yo kwikorera hello pardon sindabumvise vyariko biracika nayivuze tubwire intambamyi umaze guhura nazo kuva utanguye gufata iyo riske yo kwikorera ukavuga ati reka ntangure kwikorera ivyanje intambamyi nkunze kuronka kenshi niyo n'ibikoresho
hanyuma kandi n'uburyo ni n'ama locations nivyo bintu bingora kenshi gusumba ibindi. Watubwiye ko utaravana na Nsoro mukiri kumwe na Libe agufasha iki mu rugendo rwawe rwo kwikorera? Nyamfasha ni byinshi kuko gusa no mutakwikorera ndafite kuko navyo yoshobora wenyene. Ariko presque nka byinshi afasha ibintu byinshi cyane numva nuvugira kuri live. Ariko ubundi ni sponsor ya mbere fise iva muri Burundi Film Academy. Yayobowe nawe. Ego. Sawa reka ndagusubize Gundosi nawe aguca n'ibibazo vyiwe. Ariko Lina turishimira cyane iterambere ry'iwawe kandi gose. Kari twamubeshe ngo byaranze. Murakoze cyane nanjye ndashima cyane abantu cyane n'aba journaliste simwese mudushigikira ariko mudushigikira vraiment mukaba bibahezagirira. Ewana amen twe kuri anashiya ni lazima tuzokwama inyuma y'abantu tuzokwama kugira tubashigikire cyane siko Basha mu Burundi bakengurukira byimva mutima nukuri natwe turabashimira kuba namwe mwishimira ibikorwa vyacu kandi cyane wallahi ego ariko Lina turakeneye basi n'ikindi gikorwa inyuma y'ijya kamashu canke vyagoye bigorana canke kamasutra turakeneye ikindi gikorwa kweri kandi vuba cyane kuko abantu benshi baranagukumbuye ndi mu gikoni vuba cyane sinarambirwa nakaye ka message wobwira abakunzi ba sinema y'u Burundi mu kurangiza. Hello yo nakaye ka message wobwira abakunzi ba sinema y'u Burundi. Aloise. Sorry. Allo. Allo. Allo? Allo. Oui, ntunyumva? Wana hizi? Niko nakubara neza yuko kuri anashya bitandukanye na exclusive. Twebwe tubama exclusivity gusa. Mara umumengo neza yuko duheze ikiganiro. Duheze man. Duheze tugiye kwinjira mu isaha. Easy. Ariko none Easy. Ibi biganiro vyacu biba biryoshe nubwo biba ari birebire bizohava bitukundira ko tubigira bigufi kweri nkuko abafana bariko barabidusaba. Easy. Hari abantu benshi twashize kuri uwo mwandiko wacu bambare kugira tubashimire kwanza. Hariyo uwitwa Kado Ravel, Chanciela, Asta Pisco, Hawa, Kanyana, Ornera Mutoni, Lina Movies na Kinela. Ngira mvuge gatuye kuri Nakinera. Nakinera bivugwa neza yuko nawe nyene ashobora kuba yarafashe rugya rugendo rwa ba Gina Ginela ashobora kuba nawe nyene yarahawe certificate kanaka certificate yaba entertainer cyangwa aba influencers mu gihugu cyacu Burundi. Oya reka nivyo ibyo ni ibintu bigenda biramuvugwa ko cyane nivyo canke sivyo Nakinera biramuvugwa ko neza yuko ayo namwe mu makuru nagiye ndonka cyane mu bantu bamwegereye ariko sinza kuvyemeza cyane Easy diaspora yakoze Singo nibitege ujya uriya oya sujya hariho umwe yakoze umuti ariko bivugwa neza yuko Nakinera nyene ashobora kuba yarahawe certificate ari byo biko biratuma YouTube channel mu misi yaheze baravuze neza yuko YouTube channel ya YouTube yitwa Manela shoboye kwibwa bro bishobora kuvugwa neza yuko iyo channel ya YouTube yashoboye kwibwa ya Nakinera ariko akaba afise Manera boutique isanzwe Rwanda idandaza amavuta n'amaparfum tumushigikire cyane kuko kuri anashiya twebwe tuza ngaha kugira twubake cyane apana yuko twosambura ariko bivugwa neza yuko Nakinera nyene ashobora kuba yagiye muri gwarunganwe go bajina Ginera nyene ashobora kuba Bifesi niwe yavuze mu ndirimbo ati umu entertainer yinjiye muri industry ariyo certificate kanaka ashobora kuronka ayo namwe makuru y'andonga agitandukanye bayitahuye sino mu telefone Nakinera nawe wewe bamye barambaza wewe kuri singo wewe nta certificate uratanga wewe nzobivuga mu kiganiro cyo ku munsi wa gatanu ari umuntu ya telefone yarambaza ngo wewe uri singo ndamubwira yego gundo sinawe uri singo yego ngo na Angeli ari singo ego ngo ntuze ngo ni singo
yabajije abakinyi ba filime bagira nko kuri 5 hari umuntu yambajije ngo ngabone bose muri industry ngo bari single bose turi twebana twese turi single ngabone bose muri industry bose bari muri single ariko byose birabaho tu hari gusanga utararonka uw'umutima wawe ushobora kukuremera oya biragoye mutakugira utora akagufa kawe man biragoye bro siko biragoye kugira wumve neza yuko hariho umuntu ushobora kuvuga ati jewe uno muntu ndamwi na cyane cyane usanga twebwe reka ndakubwira aba artiste bose benshi presque bose biragoye kugira ngo basi baje mu rukundo kubera iki usanga twebwe nk'ubuje nawe umutima wose twawushize muri ibi biganiro dukora kuri anashe rero ugasanga tugiye mu rukundo wa musheri ashaka yuko umuhakeya none gashaho uzomuhakeya hama ibi navyo bihende ibaze kweri wallahi kandi uhaye umutima ibi aca atangura kwidoga ngo ntumwitaho ngo wowe witaye hakazi ugasanga niyo mpamvu umuziki nuko filme nuko inzi gituma izina ko nakubarira yuko na kinera ashobora kuba ayo namwe makuru ngena ronka cyane agetsanzwanye ya certificate yaramaze kuyironka nawe nyene ngo ashobora kuba yayironse ariko sindavyemeza neza yuko nawe nyene kuba yarabigize kubera ku munsi wejo twarivuganiye ariko nzobigaruka mu kiganiro c'ubutaha tuzoza uzoba wagiye kumupima uzoba wagiye kuyipima urabe iyo certificate ko ari oya ahubwo nzoba naronse amakuru yizewe kari OG nuko gusa nyene amasari karaturega ariko na kinera yumviriza yuko mu misiri imbere tugiye kumutamo umwandiko tugiye kumenya ukuri usangize abafana ba filme yiwe bagiye bagira iki niki ariko wese turashimira cyane izo Chris vuba cyane iyi ni breaking news benshi batari bazi izo Chris niwe yanditse cinema yitwa Save the Dates yakunera mutoni niwe yanditse kandi byose ntabira kimwe bazi muri industry gisagara mu Burundi bro abakunzi ba cinema iyo ni breaking news biranda bahe niwe yanditse cinema ya Save the Dates nzoza ndabivuga turi kumwe na izo Chris turi mu mwandiko turi kumwe kandi agiye kutuzanira cinema muri BMT cinema zimeze neza azoba ari we yaziyandikiye muri BMT muri kwa Amedemani Rakiza ari kumwe na Mr Giti kabisa turashimira cyane Vanilla Vina Arvera muhimbare kuko nabo nyene barakoze ikintu gikomeye cyane mu itafari giwanje msiguno samwe na bro ndagushimiye reka dushimira abantu badukurikirana bari ahantu hatandukanye ari bari ahantu henshi Saudiya Omani South Africa USA France Belgique Canada wibuse ya nimero yiwa kugira ya nimero bari batwandikira ko ya inbox ya India bashaka kwinjira muri groupe ni 76 843 853 76 843 853 niyo uca utwandikira ukatubwira ati je nitwa naka nshaka munshire muri groupe ya Anashare 257 niho ibiganiro byose tubisohorera abantu barimo nibo batangura kuronka link murahawe ikaze rero ukabushikanya ikiganiro ngandize neza kuri umufana wacu tuba turi kumwe na DH Telecom ndetse na Bartender Bar tunabashimira cyane hasta la vista ishoba MC Gundos alongside Bat Mix easy myinshi mu miryango yanyu hasta la vista ciao asante sana